karite mwongera bibandanye mu buryo bwiyaguye tumaze kumva isado bwana Safi. Safibu iramenyesha isaha nisa imeze ijoro unyoye ji safi usinzira neza. Unyoye ji safi usinzira neza cyane saa moya y'ijoro yuzuye neza cyane birumvikana yuko ari isaha yacu igira kabiri twinjiyemo. Dukomeza kubashimira cyane rero ariko kandi tunabandanya kuba kumwe namwe kugeza ku isaha y'isa ine turiko tuyaga amakuru menshi agiye atandukanye ariko aravugwa ahagiye atandukanye. Uti Madrid yibitse ko imari. Madrid yibitse ko imari ntagira ko amakenga. Umukinyi wari wese niyo agomba kagaruka Daniel Carvajal niyo agomba kagaruka Daniel Alves wa Barcelona. Iyo amagara atameze neza buri muntu wese agomba kugira amakenga. Mugabo iyo akomeye ubufisi icumuzima ndi mu bantu bemeza ko Dumfries kwa Real Madrid n'umumenyereza bagiye kubana bagomba kuzomacingana. Burya ugiye kuraba Real Madrid burya isinyije Dumfries nemeza ko hari ikintu kinini nyaci yongereye muri club kuko je nariko ndabivuga ni ijya mbere mbonye club itunza baratero kuri poste imwe basa nkaho 90% banganya nivo kubera ko namuzi bavuze ngo umugabo yitwa Trent Arnold ari form bijanye no kwa assista n'umugabo yitwa Dumfries ndamushira hafi aho kuko je namuzi mbwiye we yavuye kwa yinje muri Inter Domira 2020 acakina inkino 40 atsinda ibitsindo 4 ya assista inshuro zigera kundu. Nwango nimba ushobora guheza sezo office assistant ndwi assiste zitandatu assiste zine assiste zitanu ibitsindo wabiteresemo ibitsindo wabishize mutigeze uja munsi ya bitanu n'imiburi buri hari n'igihe mu mwaka warangiye imbere y'uduhejeje yatsinze ibitsindo 11 na assiste zitanu kandi hano tuzi bakira muri system yo kudefanda bagusaba kudefanda cyane gusumba ku offense mu Butaliyana bagusaba kudefanda gusumba ku offense hano amatere gayo yo guproducer ruri ruhande rw'ibamfu niko ruri productive offensive magusumba kuko umugabo Federico Di Marco na libre cyane gukina gusumba abandi bakinyi bose bo muri defense wala rugiye kuraba umugabo witwa Dumfries kumwinjiza muri equipe yitwa Real Madrid. Florentino Perez atsinze icumutwe ahubwo ikintu ca mbere je ndindira kuraba eske adaptation au sein du club biraza ko bigenda gute kuko buriya yinjiye Trent Alexander-Arnold abantu bose biteze Trent w'umuriro kandi bien sûr Trent none muzi vyatanze nta wo bigaya kuko ahubwo we club ivyo yihaye birenge n'ivyo yamuhaye mu nkino yashoboye gukina ameze neza abantu barabonye Trent. Rero aba bakinyi do classe nkizi za Trent na Dumfries ubuvuga ngo mbega hamwe adaptation itomuseka hari amakenga mfise ku bijanye n'ivyo agomba kuzoma ku ruhande rwanje rero nkemeza nti oyo Dumfries mwiza muri karite zo kwa assist, Dumfries muri karite zo gutsinda mwiza, Dumfries muri karite zo kudefanda mwiza, Dumfries afise iyo physique imwemerera kwisanga muri club ya Mourinho agahakwa gufatwa. Je ndagira amakenga eske Mourinho azokorera kuri no mubiri wa Trent Alexander-Arnold canke azokwifokaliza cyane ku mugabo witwa Dumfries. Nivyo Trent aracafise iyo myaka myinshi imbere y'umugabo witwa Dumfries kuko Trent ari mu 27 undi ari mu 30. Bivuze ngo uvuye muri championnat y'Abataliyani surtout ico no kwita nk'ichance yagize ubuse yarakoreye muri mu ngingo ya Conte. Oya uyinji yasanga Conte n'abahakime bagiye mugabo nimba naho uvuye muri Italian Serie A gukina Italian Serie A ukinira equipe nka Inter Domira ihora ku ruhango mpuzamakungu witanga ingufu nka ziriya biraruhisha cyane. Ikintu cyo rero batandukanye nuko azose kwa tout simplement no kumva ngo amagara yankundiye mugabo kwa Mourinho je ndabona ashobora no kuzomufavori gusumba Trent, ashobora kuzomufavori gusumba Trent, ariko nta muntu numwe yo kwirengagiza ko Denzel sanze Trent hari urwego Trent ariko dufate amatieri y'ivyo yatanze ariko na Liverpool amatieri y'uju no Musa siba muri equipe nserwa y'abongereza buri wese akavuga ngo mbega imeze gute. Hari nigihe abantu bavuga ngo ni Walker ni Carvajal ukacivuga ngo ni Trent paraporo ko uvuga Denzel Dumfries ni mwiza mugabo hariho akantu gato uno munsi kajanye na class y'umukinyi
ubona Trent Alexander-Arnold agize gute ariko parapora ya Dumfries ugacongera ko niyo myaka rero kuko uno munsi gukwiza imyaka 25 waramaze kwinjira mu mateka muri bezisi itunze ku nimero ukinako nkuko Trent yabikoze abara amateka akomeye cyane kuko urabona ko Dumfries benshi baje kubona urugero rwiwe avec kwiyunga na equipe Inter de Milan donc akuze rero nako kantu mvuga ngo hahandi twavuze kenshi equipe zaranze umwaka muri UEFA n'ibindi bigiye bitandukanye ugasanga Trent arashobora kuba yogaragara Dumfries ntiyagaragara mugabo asoki concern ibyo batangura kurara aba match ubona nyine Dumfries ari umusubirizi mwiza wa Trent hari n'igihe nyine na Dumfries yotangura match Trent yicaye kandi bikaba bivize impamvu bivaye n'ibyo menyereza akeneye ya ni naoje rega ni nko kugura nyine bari bivuga kwa Chelsea uno munsi wisanze umenyereza yatanguje Malo ataruko yicaritse risi ahubwo yabaye oblige guca kinisha risi mu kindi kibanza abona yotangamo umusaruro iba bikora kumva ko umutima w'ibigoro n'abantu bizofasha Mourinho kuko Trent ashobora no kugufasha hagati mu kibuga bo iki muga ikindi naco nkuko Azadi yaragacishijemo role umwese azokokipa mu kibuga bizovana n'ibyo umenyereza amushakako mugabo rero ikindi kintu ncangarukako Trent Dumfries na mazina no vuga ngo amazi kugira ico akora ko nimvira none ubwo nitwisanga Mourinho akeneye Dumfries gusumba Trent Alexander-Arnold ubwo nituzobona Trent atagukiye muri projet za Madrid bitangure bitera ikibazo c'umubano wawe hagati na mvago na Dumfries kuko Trent uno munsi bigaragara ko urugero kuko rabizi ko meme na Tuchel byavuze ko yagize ico no kwita madute kuri Trent Alexander-Arnold rimwe na rimwe list yabo ngizitarasoka bakavuga ngo vanga shora kumusiga ibikini biki mugabo bakavuga ati no biragoye kumusiga bikaboneka ko mengo hari urugero Trent yagabanuye bivanye no gwarafise muri Liverpool ategereza kuruduga mvago bivanye ku mvune mu mwaka uzategereza kugira iki ategereza kuruduza eske no musi kwaje concurrence isa nguno musi nkuko yaduze kuko uburyo bari kubana na Dani Carvajal nivyo Dani Carvajal n'izina rikomeye mugabo Dani Carvajal bowe yari kwarasoka muri projet za Madrid kandi ari uburyo Dani Carvajal yotawura ku musubirizi wande wa Trent none nkuno musi uravye Jose Mourinho en question tukaba danze Dumfries profile yinjiranye profile y'umukinyi mwiza ku nimero 2 avec experience bivaye n'ivyo Mourinho akakunda none ubwo nibisohava ikibazo roncangira ngaho Trent na Dumfries bazobana gute muri projet za Madrid mu gihe tudisanga umwe muri abo agomba kuja kuronka umwanya usumba uwundi gituma je ntogira ikibazo edi ni bwa mbere naho football igeze tuko turabona ngo gutunga umukinya kina saison de début jusqu'à la fin biragoye bwa mbere physiquement donc atagize imvune gira kabiri naho physiquement yo batamvune yagize hari ingino zimwe n'izindi wisanga ugomba kuruhurira umukinya umwe wundi agakina dufata karonko Donatille tuzi Trent nk'umukinya avunika cyane kubera ko yarusha bivuze ngo biragoye je ko niyumvisha sindi imana kandi sinzi bizoba imbere mugabo biragoye ko je amezi 9 ya saison ahera Trent Alexander-Arnold nimvura datakaje mu 2 canke 3 ikini kibazo ca mbere hari nguvu nyinshi yatakaje na muri equipe yitwa Liverpool bivanye n'ingene yahora mu kibuga bwa mbere Trent avunika cyane kigira kabiri Trent ashobora kuzosiba muri trave mu kwicenda na equipe nationale Dumfries yagiye Dumfries akava yarusha Trent agakina kubera ko yasigaye cyane Trent ashobora kuja muri trave international akava yakoreshejwe cyane gusumba Dumfries uko yakoresheje na Pays-Bas kubera ko ugiye kuraba no munsi bigaragara ko Trent nyuma yo kudakina mondial sinzi resulta umugabo witwa Thomas Tuchel azotanga mugabo Thomas Tuchel ashobora n'ubundi kuguma yifitiye amaduta akavuga ngo wowe Trent nagiyunga ngivise cyo kwamanda guhamagara kuko Spencer imbaba vyiza Tino Livramento akama vyiza nabandi ashobora kuvuga ngo zoza ndaguhamagara ruko uri auto muri forme za ugasanga atsatumwe ko azushayifokaliza kwa Madrid ariko kandi yatumwe ashobora gutumwa kagakoreshwa cyane normalement ko barimo n'izingendo nubwo ari buraya nyene barimo n'izingendo ugasanga probably yakoreshwe cyane gusumba ko Denzel nawe yakoreshwe muri equipe nationale ko Denzel Dumfries wibuka nugura musi Frimpong batamutwaye mu yandi matreve Frimpong n'abayirojete bivuze ngo aramayigwa menshi yuko Denzel ashobora kumwihoza ufise Frimpong ufise Barutsare Jetrude n'abandi ugasanga Frimpong mugabo hari uburyo mu gihe yoba kwatanga resulta kwa Real Madrid biragoye kumwihoza mugabo kinaco je nshobora ko biragoye kumwihoza mugabo niko ndaje no munsi mfise kuri nuze ubwishi bw'amahiganwa na etat de forme y'ukunda sanga toza bakina ndavyumva mugabo nta kibazo no munsi mfise kuri Dumfries hari no munsi kironda gifise kuri Trent ikibazo urikuragira kuri Trent muri equipe nationale amaze kubona ko iyo concurrence yari kandi ari nyinshi ategerezwa ni muri buri mugabo kandi kuganya umwanya ukwiye gukina kwa Madrid mu gihe physiquement
imvune zomworohera. je nibaza ko ikibazo ca Trent kiriko kirava kuri shwa y'ivyo umugabo yitwa Thomas Tuchel ashaka gusumba kuvuga ngo mfise beza paraporo ya Rega Trent. none na munsi uvuze ngo Tuchel ngo yasize Trent kubera ikibazo kijanye n'amagara. Trent kuva Real Madrid kina na Manchester City muri demi-finale. Nako muri c'était en quart de finale non? Man City kina na Real Madrid muri Ari Champions huitième de League. finale. Ari muri huitième de Quart finale. de finale ya Bayern. Yeah. Guhera kiriya gihe. Est-ce que Trent Alexander-Arnold yarigeze asiba mu kibuga? Wapi? Mugabo no munsi ico nemera co. Trent ni umwe mu bakinyi beza isi ifise ku nimero 2. Avuye mu mvune match 2 zitatu aba yafashe ritme. Ivyo rero no munsi biravuga ngo ritme warayifise. Ahubwo Dumfries arinjiye. Vyo bizodepanda no kuvuga ngo mbega Mourinho ashaka iki mu mukinyi nigikabana muri Dumfries atabona muri Trent nigikabana muri Trent atabona muri Dumfries mugabo tugende kuko Mourinho tumuzi amwanke filozofi yo yarahindutse wisanga Dumfries umenga ari favori cyane gusumba Trent Alexander-Arnold turetse ibi binanyereka ngo erega kwa Real Madrid ubwo muzo wa Mourinho uri kuraza ntitubona ko kuri gatatu bafise ikibazo erega kandi Mourinho ashaka gupersevera bati vura Mendy erega kandi vura Mendy akira niwazo nk'inda Erega muri ko murirengagiza ikintu kimwe. Trent turamuzi nk'umukinyi wo ku nimero 2 mugabo kandi ashobora gutanga solution hagati mu kibuga. Ibyo si faut penser ko zibiri zitatu hagati mu kibuga nk'umukase. Ya urabe nko mu bakinyi Madrid igomba gusohora. Bivuga ko Mourinho witwa Eduardo Camavinga ashobora kuobreja kumushira hanze. Sivyo? Ceballos aragenda kuvuga ngo Madrid mu mediateur sigaranye. Mu gihe atawundi rinziza. Isigaranye Jude, isigaranye Arda Gura abajengo nzira ko bakina post imwe. Isigaranye Chouameni, isigaranye witwa mugabo Federico Valverde. En plus nituzi ko umugabo yitwa Mourinho atazova abwira Madrid ati nimba Man U ikomeje kuturemera kuri Chouameni miliyoni ijana bazizaye tuzije twigure undi rero je mbona ko haruhande y'ibibazo byo gupermita kugira ngo wagure effective. Trent ashobora kwicara twibaza ngo agiye yicare ko yako nuzenye yakinye ku nimero 2 Dumfries tugasanga umusara kenewe hagati mu kibuga canke tugasanga uwo munsi Mourinho niwe mumenyereza nabonye ashobora kwinvent ivyo bintu uwo munsi ukabona ko bikunze gusumba uko twari tuvyiteze. Pourquoi Pajo dashobora kubona yarinye kuri couloir Dumfries n'umugabo yitwa Trent ko bishoboka ko akabakinishirizamu rero jana n'ikibazo mbona gusa ikintu gihari ni nta muntu atogira amakenga yo kubona ngo Mourinho akunda abantu bari cost ukamenga Dumfries ari favori mugabo Dumfries nawe tuanze benshi baragarutse ko baravuga bati gute equipe igiye gutunga abakinyi do class mondiale ku nimero 2 mugabo jana nabivuze abakinyi batangana Atlanta yinjiye aje gusa nuzuza save mugabo aje no kuvura ico Madrid yitwa ko ari kandi yinjiye profile isa nkaho iri hasi paraporo y'uwasanze ire biboneka ko Perez yanyarukije mugabo kuri pressure ya Jose Mourinho biraboneka ko umwanya ino transfer yavuzwe ni nka Anthony Gordon nta misi ibiri ino transfer ivuzwe yatangiye kuvuga ku munsi w'ejo mu gatondo mvaga mu masaha mu gatondo barayimaze ku mugoroba barayimara bisobanura ngo ni 100% commande y'umugabo witwa Jose Mourinho rero bisobanura ngo nimba uno munsi Perez yarasanzwe azi ko afise umwe mu bakinyi beza ku nimero 2 bitwa Trent Alexander-Arnold hari Mourinho akensista kuri Dumfries akana mu muguri rero nago uko yabakoresha numenyereza mukuru uko yabakoresha kandi kwa Mourinho ntaje ngo uri Trent ngo nguru mustare ngo biki uburyo winjiye kwa Real Madrid we na Perez umubano nibiki ivyo ni muraba aje ku kazi wiwe kandi azosabwa result kandi yavuze ngo umukinya adakora muri swad yanje ntituri kumwe ariko mu bakinyi badakora Trent ntiwamushira sivyo bisobanura ngo rero nimba uno munsi ndaba nkabona Dumfries yabaye commande ya Mourinho kandi iri urgent that's why je bivanye n'uburyo Trent wewe kwiyo myaka kuri Dumfries akiri mutagifise iyo parcours ndende kuri we 2 yamaze kubona kuri Thomas Tuchel afise iyo iyo rivalite yihuta y'abana bakiri bato ku nimero 2 kandi akabona ko meme n'umumenyereza rimwe na rimwe atarishwa yiwe ya mbere ategerezwa kwempoza Madrid umwanya munini mu gihe ameze neza physiquement rero Mourinho nivyisanga Mourinho we wabona ko gukoresha Dumfries Trent ameze neza aribyo bitanga umusaruro sinzoreka ndiyumvira ko noshira ku ruhande uburyo Trent azoba muri projet za Madrid ariko Edi ari kintu wirengagiza jewe ndi Mourinho naje nkamenya ko Carvajal yagiye nsigaranye umugabo witwa Trent naterezwa kwihutira kubabwira ngo nondera umukenye kandi experiment apana zomenyera
kuko ugomba kumva bwa mbere ni danger gutakaza umukinnyi nka Trent muri ekipe yawe. Trent adahari uri muri match konti acaba perturbation ni danger kuri ni kujya kuntu babaye mu mwaka weze badafise Mendy toute la saison none bakisanga uwo baciye baba oblige guivyizere byose yitwa Carreras arasabwa umwanya wo kwiadapta cyangwa nawe yari yagira imvune ugasanga baburiye rimwe gacu urashwa ni naco gituba nkuno munsi mfise Trent nkaca ninziza umukinyi do class nka Dumfries ariko nzi kwa kuze ibimfata ko binyuranye ni nko ku nimero 3 dufata karero niwe wafata ukifuza kurekura Mendy ugacurekura n'umugabo yitwa Francesco Garcia ugaca wisanga uziganye Alvaro Carreras je nemeza ko Carreras yinjanye profile sanzwe ataco tumatutu tuvuga ngo n'umukinyi do class yamwe yo kwicara byotera kibazo mugabo uwe nk'ubu mwinjirije ko umukinyi mwiza bashobora ko bari no mu myaka imwe akamwereka ngo jewe nkiri hano wowe Carreras ntuzosubira gukina byo wabiryoshe kubera ko Carreras nawe ari ukuntu bizomfasha kuduza urwego no niye nawe rakatazo resista biroroshe ko mu mwanya dano bicho kumudandaza ugacuduza umwana wo muri academy azoza arasubirana nuwo windi afise experience gusumbako uno musore gufata risk yo kumva ngo mfise Trent none umusubirizi wa Trent abindi abe Michael Kayode erega Kayode nubwo ariyo difference yo myaka mugabo ni generation Kayode no umwana azabaje kumenyera dejibere ya vyose hari match uzobura umugabo yitwa pressure haza kubona equipe nkuru iguru umwana afise Kayode ntumumenye uyu mwaka kwa Brentford n'uyu mwaka je na pressure equipe nkuru ifise exigence nyinshi cyane canke ziremereye ihereza amasezerano umwana w'umwaka umwe igaca igomba kumugira ngende gwako biravunanye erega ni transfer Barcelona bigeze gukora ya Inigo nawe yari yinjiriye ubuntu mugabo Inigo deje urabona ko mwaka umwe yahubaye mu mvune mwabwira kabira bana na Afrique ari au top n'umwabwira gatatu yaragivize ingufu zo kuba yahuba mugabo urabona uburyo bamurekuye ukabona ko batakaje ikintu suko bari bafise projet long terme Inigo Martinez ahubwo yari umwe mu bagabo baza kuvuga ngo tudugije ku Barca tugivise Ronaldo Rojo cyangwa bayirike n'abandi ubwo nidukere wa mukinyi ku buryo kuko Inigo jambo nako yari yinjiye dano bite kuvuga ngo bishitse tukabura umukinyi ko byavuga ko Barcelona yateguye projet à long terme yitwa Ronaldo Rojo na Paco Barca muri defense aho maze gufatisha nk'abana ba La Masia birumvikana ko ushobora kubura umwe muri ubu muri aba muri match compte ugacukorera hamwe Inigo Martinez bica binywana rero nuno munsi ni byiza kubera ko niya namwicarika itsoke kuko Trent azoba utanguye kumva ngo nubwo ari jewe ndi muri projet long terme gusumbuye umugabo nikinegerezwa gutanga kuko rega na Trent yaje gutanga byinshi Madrid kuko ivyo yakorera Liverpool nacara akora Madrid cyo tumita muri bera mu gihe datanze byiza nico gituma je sinzi abantu baravyemariza Madrid eske twoba twarabuze quality ya Trent mu match yitwa ko yari yo top nta quality we twigeze tubura rero bivuze ngo kuri variza sinumva ko Jose Mourinho yofata obligation yo kwicara ko mugabo yitwa Trent toute la saison ari mwiza ariko ibi biri no mu bintu iyo umumenyereza abaye flexible bituma equipe igira ingufu gutunga equipe abakinyi harimo rivalite iri positive kandi kugira ibe positive nawe umumenyereza ubigiramo uruhara nta mukinya kina nta n'udakina ahubwo uwo munsi umerita kuba ari mu kibuga kuko no munsi jomwe ngo Trent wakoze entraînement nabi wakoze entraînement zidashemeye Dumfries kina match Trent je suis sûr et certain nubwo yo kwidoga avuga ngo ntandenganije kuko ukinye aramerita ahubwo ni jewe wo kwikosora rero kwisanga utunze Dumfries ugatunga no witwa Trent Alexander-Arnold ubaye flexible umumenyereza biraryoshe cyane ni hahandi umenya ngo niyo bari system doje ngomba guhindura ababokinana niyo bari rukino kanaka bivanye n'ico ndagwipfuzamo hari karite mbona muri Trent ntabona muri Dumfries hari nizo mbona muri Dumfries ntabona muri Trent mugabo ibi Jose Mourinho bizoza kumuseka ryari niya privilege ya physique hazada kivuze neza Real Madrid umwaka wese nta kintu kimwe yahaye abakinyi mugabo karite z'abakinyi no muzi nta muntu atabona umugabo yitwa Federico Valverde nta muntu atabona Region Chouameni nta muntu atabona Trent Alexander-Arnold kandi mu mwaka wa mbere uyu iyo uvuye kwa Liverpool winjira muri equipe yose ya Real Madrid cyangwa Barcelona ni club zitanganya pwa mugabo question d'adaptation sinibaza kwigomba kubaho ku rugero rwo mukinya avuye nko muri Bournemouth canke hagiye atandukanye wibuka Trent yavuye muri academy ya Liverpool 2017 mu mpera guco kuva aduga yaruhuriwe n'imvune gusumba ko umugabo witwa Jurgen Klopp yigeze kumubwira ngo ibi bivuze nica kimwe na Danze ubwo bwiza bwiwe muri projet Inter 2000 gatumye ashika kwa equipe yitwa Real Madrid
n'ubundi progression ikabandanyiriza ahandi kiretse imvune zamuciriyemo kuko iyo jeno muraterare nshobora kuba amaze kubona we na risi bava mu mvune urukino rumwe bagarutse hose faveur medicale bakagukinira vya bindi bakina bataraja mu mvune je gutunga deja Denzel Dumfries na kubatunga ari babiri ni atu na Trent ndabifata nk'ukuntu Barcelona itunze Firmino Pez na Olmo ya hari ingorane ubona biteye oya erega Olmo aricara match imwe zibiri zikagana kari amforme n'ivyo mugabo ariyo match karasha ukabona ngo experience yagasetse agarutse akaca kibagiza abantu Olmo agaca kira match zibiri nawe agaca yigira nko mu mvune kagaca kagaruka ka Firmino ukabona ngo umenga umugabo witwa Daniel Olmo na Firmino Pez menga bararterna kandi abo birakunda ko babana kubera ko imyaka yabo hariho barasumbana iyo myaka iri hagati y'itatu n'ine kuduga niko mbona bashobora no kubana kuko Olmo arakuza ariko anavunika kenshi mugihe Firmino Pez ni mwiza ariko nawe hari ica akunda kubura cyitwa experience ugacukira nko muri Olmo mugihe ageze gute akomeye rero no kwa Mourinho ni ivyo Trent ni mwiza physiquement nakomeye nka Dumfries ariko kandi techniquement ni mwiza parapora Dumfries mugihe Dumfries nawe physiquement akomeye techniquement ari nk'umugabo yitwa Trent Alexander-Arnold ibi biroroshye ku balance ongera kandi ko banamurose ku mafaranga make buriya nivyo ni 30 mugabo 20 million umukinnyi Dumfries ni sawa Barcelona yashaka nini wadufatiye ku karere kuri Barcelona ngo azari yaje kukivuga Inigo Martinez iyo bamugura urya Inigo Martinez yabaye mwiza kwa Barcelona muri bya buryo bagusavye miliyoni 50 ntiyo zitanga utitaye ku myaka kubera ko namuza isoko gigura nigurisha rigeze turiko turabona amafropa gugwa miliyoni 100 zirenga turiko turabona abakinyi bakuze bava mu club bakisanga mu yandi Thiago Silva yahaye Champions League Chelsea ari mu myaka 34 hejuru Dumfries rero tayari umukinnyi mushasha wa Real Madrid umusore w'umunya Pays-Bas imyaka 30 no mukinyi mushasha wa equipe yitwa Real Madrid ku nimero zigera kuri zibirage kwasanga TAA no kurindira tukaraba uburyo umugabo witwa Joseph Felix Antoine Mourinho agiye kubakoresha ariko